Imana izikure mu nzira mu izina rya Yesu. Amina. Kugira ngo bikunde muze mushobore kuba muri kino kibanza. Ndahera kubereka uyu mwene data yaje avuye hariya mu Gitaza. Ni mwene data umurundi mwene wacu, ariko mwamwumvise akamuvamwo. Turi kumwe? Ariko ino yavuze bituma nibuka subiza amaso inyuma kera, nsanga bugiye umuntu avuze ikintu bisaba kusubiza ubwenge inyuma. Iyo twumva tugakora ubushakashatsi tukumva ko ivyo ariko aravuga mu vy'ukuri hari aho bihuriye n'ukuri kw'ibintu. Yavuze ati jewe nakuze nibaza yuko abantu bambara amarori ari abantu b'abafonctionnaire, abantu b'abaterambere, apana batwo, abantu bize amashure baciye ubwenge. Naciye nsubiza ubwenge inyuma, nibuka niga mu mashure mato mato. Ico gihe niga kuri iyo bita ex Atene primaire, uyu munsi umenga hari ishure bita Esta. Ico gihe mu 1993 gutyo twigana n'abana b'abashikiranganje, ryari ishure ryiga ko abana b'abafonctionnaire abaho cadre mu gihugu. Ngomba nababwire ko nasubije inyuma, benshi bari bambaye amarori. Turi kumwe? Benshi wasanga bambaye amarori. Hari umwana twigana amarori yigeze gukorokera hasi, vyabaye ngombwa ko afata udupande. Yari afise amaso akomeye, vyasavye ko asaba udupande kugira ngo adugire gutya ashobore gushika yagira gute niyaje, ashobore gushika ariko araja. Rero uyu mwene data turamuhaye ikaze mu izina rya Yesu. Amina. Aje avuye muri mission y'umanuko bushira uburengero bw'u Burundi, aje hano muri mission y'ubuseruko. Turamuhaye ikaze. Nibaza ko hano mu mabanda batazovuga ngo nta muhanuzi yemegwa iwabo. Oya, nibaza ko biteguye kumviriza, kuko ivyo bazokumviriza bizobagirira akamaro. Rero turafise uwundi mushitsi, n'umushitsi nawe nyene adasanzwe kubera ko avuye kure cyane. Turafise uriya mwene data n'umukoranabushake w'umurayike avuye hariya mu Gitaza. Ku isabato iheze kumure ndasubira ndagira ico ndamuvuze ko twari kumwe n'uwundi mukozi w'Imana w'umurayike, ariko Imana yatuvangiye. Haleluya. Amen. Uno munsi naho twaronse umupastor. Amina. Haleluya. Amen. Twaronse umupastoro aje avuye mu gihugu ca Tanzania, kure cyane kubera ko avuye Dar es Salaam. Nariko nababwira ni umwene data avuye Tabora, ni kure cyane, ariko uyu wewe ni kure gusumba aho uyu yavuye. Mushobora kumwitegereza mukabona abantu bakunda kwitegereza. Narababwiye abaribo narababwiye abantu bakunda kwitegereza. Nimwashaka mwitegereze neza. Haleluya. Haleluya. Bamwe bitegereza mushaka mwitegereze neza, ntawomenya. Ntawomenya. Uyu ni mwene data yitwa Isaac Simeon Msusu. Ndio? Ya. Narinzi ko nabivuze na. Yitwa Isaac Simon Msusu. Wana kufurahia. Hapa yibaza ngo muriko muramutwenga kuko muramunezererewe. Uyu rero numwungere akorera mu ntara mvuga butumwa yitwa Mzizima. Ni intara iri Dar es Salaam, ariko icyo akora ngaho ahakora nk'ujejwe amashure, ni kuvuga omonye. Nanjye narabaye mu omonye, mu gicongereza mwita chaplain.
ayoboye amashure cyangwa yigisha iby'iyobokamana, akurikirana abigisha n'abanyeshure bari kuri ayo mashure mu vy'imwemu, amashure 16. Haleluya, amen. n'amashure 10 nangahe? 16. Kubw'ivyo rero ntimumubone imbaga bati mbona kijana ni kijana ariko atoroshe. Ubuheze ndabereka mzee wetu hapa, nabwira ati ntimubone ngo ni mzee akisimama hapa mtamsikia, kandi nibaza ko mwabonye ko ari mwo mpemu w'Imana. Amina. Haleluya, amen. Ari mwo mpemu w'Imana. Imana iri kwiramukoresha ibidasanzwe kuva atanguye gukora igikorwa c'Imana. N'uyu rero mukanya twariko tuvugana, anyereka kuri YouTube ahantu amaze imisi akorera ibikorane bica live canke bicikiriraho kumbonesha kure. Rero uyu nawe agiye kumarana natwe indwi zibiri, ariko kandi ico ntababwiye ngomba kubabwira n'umusore. Amina. Haleluya, amen. Ntabwo yubatse kabisa, n'umusore. N'umusore twariko turavugana nawe, arambwira ko arahejeje kaminuza yarayikubise hasi. Ntabwo ari nkandagira bitabo, n'umuntu yaciye mu ishuri. Twariko turaganira, uretse ko ahejeje ishure ry'iyobokamana kaminuza, agomba mu Misiri imbere aje kubananya kunonosora amashure mu gihugu ca Philippine. Haleluya, amen. Murumva rero ni muto sigito, ni muto ariko sigito, yiteguye rero kubana natwe no gukorana natwe. Rero turamuhaye ikaze, yumve ko hano ni muhira. Nivyo nabwiye umutama wacu Jidai, John Martin Jidai, nambwiye naha ni muhira. Misi mike amaze hano yarabonye kabisa hako ari kubavandimwe. Naramubwiye ngo ninakuweka katika mikono salama. N'uyu nawe nyene ubwo kumbure buca mfata urundi rugendo ngenda, abanyamabanda musinyangusha. Mtaniangusha jamani. Mungu awabariki sana, Imana ibahezagire cyane. Rero wiyumve kuri muhira, kuri mu nshuti, kuri mu bajyango. Ntawomenya nababwiye ingene ibintu bizunguruka, ntawe ubimenya. Harige wosanga ejo turi babita gute, harige wosanga ejo turi abakwe biwe, basebukwe, turi basebukwe, bayinabukwe na basebukwe. Ntawomenya, batanguye gutwenga, nababonye bariko baratwenga. Munkundire subire ndabereke uyu mutama wacu, umuvyeyi wacu John Martin Jidai. Kumbure birashoboka ko hari abantu baje, kumbure ejo baje batamuzi. Naramubabwiye n'umutama ashesha kanguhe, n'umutama w'inararibonye, n'umutama ariko aradufasha ibitari bike, n'umutama afise abana n'abuzukuru. Rero turabandanya kumwakira, abandanye kwisanga. Rero munkundire kubera ko uyu munsi ndiko nabakira mu buryo bwo kumugaragaro, kubera ko ejo nzoheza mbandanye urugendo. Ndagomba gufata ndamuhe iminota naho 5 uyu mushitsi wacu mushasha. Uno munsi ararusha, nta cigwa aza gutanga uyu munsi, ariko ejo azoba yiteguye kubana natwe. Ndamuha umwanya iminota ingahe ashobore kubaramutsa, mwumve n'ijwi ryiwe, ntagenda atavuze. Haleluya. Reka nsabe baduhe mikrofone kugira ngo Jonas amufashe
ahave adufasha kugira ngo twumve ivyo ariko aravuga. Karibuni sana. Gukoresha amajambo y'icyongereza gusa uyu munsi guherejeho azosha atangura gukoresha Igiswahili. Karibu. Good evening. Mwiriwe neza. Turashima Imana. The Lord is good. All the time. Yes, okay, let me start with my name. Reka ntangure n'izina ryanje. My name is Pastor Isaac. Izina ryanje nitwa Pastor Yesaya. Isaka. Okay, Isaac is the name. Isaka niryo zina ryiwe. My father's name is called Simon. Izina rya papa wiwe ni Simon canke Simeoni. Then grandfather of mine is called Msusu. Izina rya segekuru rero niryo mwumvise Susu. Mususu. Yes. Mususu. That Msusu, we were told that our grandfather is originated at DRC Congo. Twabwiwe yuko sogokuruza wacu wakomoka muri Congo. So we were told so that his grandfather, the grandfather of my grandfather is from Congo. So even that name we were told that it is the DRC language name. So babwiwe yuko ikisekuru cabo gikomoka muri Congo na iryo zina Mususu likomoka hariya muri Congo nyene. So even if I haven't go Congo not yet, nubwo ntaraja muri Congo, but I wish one day also to reach there because I think maybe it is my origin because we are told that our grandfather is from there. Arumva neza ko azoja kuko arumva ko ari akomoka ari afise inkomoko. Okay, after starting my name, now let me go to my career. Maze kuvuga izina ryanje reka rero mvuge akazi kanje. Okay, now my name, as I've said, and my career, as how Pastor has introduced me. Nkuko mwungere wacu yamaze kubivuga kuvuga akazi kujanye n'akazi kanje. I am requesting you just only today to use English, only today. Ndiko ndabasaba gusa uyu munsi gusa nkoresha ururimi rw'icyongereza uyu munsi honyene. Yes, thank you. Because since I started this week, I haven't get pressed to work to use Swahili. Kuko ngo agomba gufata umwanya banze apanga amajambo neza mu rurimi rw'Igiswahili ashobora gukoresha. Okay, yeah. In Tanzania, we have some schools which, if we are there, we use only one language, English. Kuko Tanzania hari amashuri nayo yakoreyemwo ururimi rukoreshwa ni rumwe rudende nago ni Icongereza cyonyine gusa. So just bear with me for using English only today. Rero munyihanganiye cyane niba nkoresha Icongereza gusa uyu munsi. I know Swahili very well, but I haven't get an opportunity to work a place where I can use Swahili because I haven't get an opportunity to work a place where I can use Swahili. Igiswahili ndakizi neza ariko sinakunda kubikoresha cyane ko sinaronka amahirwe yo gukorera ahantu bakoresha ururimi rw'Igiswahili cyane. Yeah, since I started the work I have been chaplain and doing work to the schools. Kuva ntango y'akazi nakora nigisha ivyobokamana mu mashure. But when I get chances to officiate to the camp meeting, to the places which they don't use English, I also use Swahili. Ariko mu bintu mu mavuga butumwa nkaya aho badakoresha nk'icyongereza nakoresha ururimi rw'Igiswahili. So don't worry, I will use Swahili from tomorrow. But so because I work to the places where I use English and I started even schools, I started just only use. So don't worry that maybe he's speaking English. Just I'm asking for today. Rero ntimwabe muhangayika ngo ariko avuga Icongereza ati ni uyu munsi gusa. I am trying to explain so that you may understand why I have requested to start in English. Ndiko ngerageza gusigura kugira ngo mutahure icyatumye ntangura gukoresha ururimi rw'Icongereza mu mbiyo mvuye. Yes, I think even my elder can be a witness. My elder there, my elder evangelist. At school, example to the school I started, we were even not allowed to speak Swahili, so I didn't speak it. So, but if we are to the streets, we speak. But at the school, until whole day, it's supposed to speak Swahili. Uyu mwene wacu ashobora kunshinga intara bitahura no kuvuga ku mashuri dukoresha Icongereza gusa mu ibarabara gusa nko mu minsi y'ikonji y'akaroko niho dukoresha Igiswahili gusa nko mu ibarabara. But even sometimes in holidays we miss time to speak Swahili because sometimes we spend time with the students to students.
kubera kenshi na kenshi turonka n'akanya kuvuga igiswahili kuko habanye hagati y'abanyeshuri ku mashuri dukoresha ururimi rw'icongereza cyonyine gusa. But at home and our national language is Swahili, and I can speak Swahili, but to speak English just I feel comfortable because all the days we speak English, so I am comfortable to use English than Swahili. But tomorrow I'll start Swahili. Turakorera ururimi rwacu rw'igihugu ni Igiswahili, muhira turakoresha Igiswahili ariko kenshi niyumva neza ndiko ndakoresha ururimi rw'icongereza, ariko ndabasezeraniye guhera ejo nzokoresha ururimi rw'igiswahili. Okay, thank you. Now after explaining to myself, then I want to tell you my passion, my happiness. Ubu naho maze kubabwira ivyo, reka none babwire ibintu binezereza cyangwa ibintu. Yes, first of all,